Icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aheje kwakira abashitsi batandukanye hano ku kirimba c'umukuru w'igihugu Ntare Rushatsi. Uwa mbere yakiriye n'umuserukizi w'igihugu c'Ubushinwa mu Burundi, aho yaraje kuganira na nyicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi kuvyerekeye imigambi imwe baganiriye na nyicubahiro umukuru w'igihugu c'Ubushinwa igihe umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yagendeye igihugu c'Ubushinwa mu mpera z'ukwezi kwa Mukakaro. Igihe bahura na nyicubahiro umukuru w'igihugu c'Ubushinwa baraganiye ku bigambi bitandukanye, aho biyemeje mbere no gutsimbataza imigenderanire myiza isanzwe hari hagati y'u Burundi n'igihugu c'Ubushinwa mu gushigikira igihugu c'u Burundi mu migambi mikuru izogishikana ku mbona kazoza yihaye y'igihugu giteye imbere mu 2060, igihugu cishasha kikizana mu 2040. Muri urwo rugendo mu gihugu c'Ubushinwa, nyicubahiro umukuru w'u Burundi yarabonanye n'abarongozi batandukanye b'amashirahamwe n'amahinguriro asanzwe akorera mu gisata c'uburimyi, igisata c'ubuhinga bwa none, igisata c'umuyagankuba n'ibindi bisata. Mu vyo rero umuserukizi w'igihugu c'Ubushinwa yaje kuganira nyicubahiro umukuru w'u Burundi ni ivyavuye muri izo ngendo yagize, aho yamenyesheje yuko hariho umugwi w'Abashinwa uzoza mu kwezi kuza kwa Kigarama kugira ngo baze bishikire hano mu Burundi barabe ingene bofashanya n'abahinga b'u Burundi mu gushira mu ngiro imigambi yemejwe n'abo bakuru b'ibihugu uko ari babiri. Aho novuga nk'umugwi uzoza urimwo abahinga mu gisata c'uburimyi, aho bazoza kuraba ingene mu Burundi ho uba ihinguriro ry'imbuto zirobanuye. Muri ico gisata nyene c'uburimyi bazoza kandi bakarishe n'ubwenge abahinga b'abarundi mu vy'uburimyi, bongere barabe ingene hoba amahinguriro asanzwe ahingura kandi akabika neza umwimbu mu ntumbero yo kugwiza umwimbu dushobora gushora hanze utarinze kononekara. Muri ico gisata nyene c'uburimyi umuserukizi w'igihugu c'Ubushinwa yaje kandi ashikiriza icifuzo c'uko hoba kandi urudandazwa rw'icayi be n'ikawa rwiyongera mu gihugu c'Ubushinwa. Yaganiye kandi na nyicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ku gisata c'umuyagankuba, aho imwe mu mahinguriro umukuru w'igihugu yari yagendeye nayo nyene izoza kandi ishigikiwe na leta y'Ubushinwa, bazotanga ibikoresho bisanzwe bitanga umuyagankuba uvuye mu mishwarara y'izuba bingana ku bihumbi 9 bizohabwa abenegihugu bari mu bice vya kure aho umuyagankuba udashika. No mu gisata cerekeye ihindagurika ry'ibihe, igihugu c'Ubushinwa camenyesheje yuko citeguye gusahiriza igihugu c'u Burundi guhangana n'impanuka z'ihindagurika ry'ibihe mu gutanga imfashanyo iri ku gaciro miliyoni 3 z'amadolari ziza zifashe abenegihugu bahuye n'impanuka z'ihindagurika ry'ibihe. Muri uwo mubonano nyicubahiro umukuru w'u Burundi yashimye cane ingene igihugu c'Ubushinwa cama kiri hafi y'igihugu c'u Burundi kiriko kandi kiragerekeza mu rugendo ruzogishikana igihugu giteye imbere. Aranashima kandi yuko basanzwe bashigikirana na cane yuko nico gihugu caboneye akaryo gukeza u Burundi kubona bwaratowe mu nama yishirahamwe mpuzamakungu ONU iraba ivy'agateka kazina muntu.